Reka rero ntarakenya dutakaza twinje makuru aceka ragenda ravugwa giye atandukanye bwana Azad umuriro kugera muri kano kanya Katarunya urimo kwaka gaci y'umugabo yitwa Xavi Hernandez no witwa Vitor Roque ndetse no mu agent wiwe uyu mugabo kuva bamuhwaye ububasha cyangwa se kuva bamusavye kugo muri equipe ya FC Barcelona mu mwaka gushika amara amasezerano yiwe mu mwaka wa 2025 uyu mugabo Xavi Hernandez reka arafatsa ngingo Stereko zirahuza uko n'abatari bake muri equipe ya FC Barcelona ati muri projet yanje ya 2024-2025 uwitwa Vitor Roque muri equipe ya FC Barcelona ntabwo munkeneyemo nari muri projet zanje ibi bica biza kuhigwa n'uwitwa directeur sportif de equipe ubanza wasagaye bavuga rumwe n'umugabo yitwa Deco ati Vitor Roque agomba gusoka muri no equipe ya FC Barcelona umwana bakuye muri equipe ari mu gihugu cya Brazil muri Atletico Paranaense ubona ko ari umwana equipe igendera ko baramuzana muri equipe ya FC Barcelona twese twamubona nk'umusubirizi w'umugabo witwa Robert Lewandowski Tigrinho akazina baragahawe ariko Tigrinho ubanza yahindutse Gazelle muri equipe ya FC Barcelona kubwo umugabo yitwa Xavi Hernandez gushika muri kano kanya makuru karavuga muri equipe ya FC Barcelona iyi equipe ko mbona ishobora kuza kudidimira mu buryo bukomeye cyane ni gumana umugabo witwa Xavi Hernandez ko tubona no kujira vestiaire biri kubiranga kwa Xavi ubwo duhava tumwitega ko ibikomeye uyu mugabo yitwa Xavi Hernandez ivyiwe na Vitor Roque tubihishusho nyabaki ko atari bishasha umwana ariko arakinishwa muri equipe ya FC Barcelona ivyiwe na Vitor Roque ndavuga umugabo witwa Xavi Hernandez tubihishusho nyabaki ko yabaye Gazelle El Gazelinho hako ba El Tigrinho yaje tumwita yajari El Tigrinho no musini El Gazelinho ne El Gazelinho Gazelle cyo koko nabonye cyambere gitinya kagazelle gatoye ewe Tigre sha Vitor Roque na kabuguru ari ya Gazelle mu kirundi bayita gute ni ngeregere ingeregere ni antilope impongo ko biriko ni impongo ni impongo El Gazelinho yaze kozura ingwe bikarangira bayimo filimi karangira uhindutse impongo impongo dini pare araho twagiye turacagiye atandukanye uri mushasha bakwita impongo ibi bintu rero kwa Barcelona Xavi Hernandez asigaye mu nyekiti ni Xavi Hernandez umenyereza w'umugwa wa FC Barcelona afite amasezerano azomugeza 2025 vyibuke uko mu kwezi kwa mbere yaje kuba kubagurwa n'umugwi witwa Villarreal aya kuri Stadium Montjuic ibitsindo 5-3 birangira umugabo avuze ati saison irangira ndava muri equipe ya FC Barcelona ariko yagera gondozwa kenshi birangira yemeye kuba mu FC Barcelona biboneka ko bamwe mu badahuza nawe mu barongozi bemeye gushira hamwe muravyibuka hariya kuri Ciutat Esportivo hariya ku biro bikuru by'umugwi wa FC Barcelona niho baje kuba uwitwa Deco na Xavi bahurira barahava baja muhira kwa Joan Laporta n'abandi bagabo bagiye batandukanye bakomakomeye muri umugwi wa FC Barcelona birangira bushe basize ibiganza hamwe aravuga ati turiteguye kubaka FC Barcelona nshashwereye ku mwakuza uno munsi nkuko bivugwa n'ikinyamakuru Ser Catalunya nako ni radio ya hariya mu gihugu ca Espagne kuno munsi wa mbere niho vyazindutse biravugwa mu masaha y'umutaga ko umugabo bita Xavi yamaze kubwira witwa Deco ati umugabo bita Vitor Roque mwaka wa 2024-2025 ntari muri gahunda zanje Deco ariyumvira ati mbega uno mwana turaza kwa tumugenza gute Deco aravuga ati Roque ku rutonde rw'abakinyi FC Barcelona shaka gusora mugabo cyane cyane izotiza ariko asanzwe ari umugabo bita Andre Curie no asanzwe hagarariye uno musore bita Vitor Roque nyuma ko musore yaronde wakiri muri Atletico Paranaense n'imigwi itandukanye Manchester United Tottenham Hotspur Real Madrid n'indi migwi itandukanye ariko bikarangira vuga ngo Andre Curie na Deco babaye bamwe mu bagabo badirinze cyane kugira ngo uno musore yemere gukina equipe ya FC Barcelona muravyibuka ko yemeye gusinya equipe ya FC Barcelona baravuga ati turakeneye umusatirizi mu kwezi kwa mbere baravuga ati reka dukore ibishoboka byose umusore tumuzane ko afise ko amaze kuba arenze imyaka 18 ubwo we waremerewe gusinya mu mugwi mukuru nk'umukinyi yabigize umwuga biba ngombwa ko FC Barcelona bavuga ati reka tumuzane amenye na Robert Lewandowski n'umwe mu basatirizi zo kubakirako ndetse umusore yanirinze bwe mu bintu byo musamaza bigatuma ataba wa Roque twabonye muri Atletico Paranaense avuga ati mu nya Brazil benshi bashitse ku mugabane wa Buraya barasamara cyane biba ngombwa ko yemera kuva mu gihugu ca Brazil ashinze ugwiwe agize mariage aza mu gihugu ca Espagne ari kumwe nubwo ngo n'umufasha wiwe kugira ngo bizokunde ave mu myimenyereza avuga ati ntashe muhira ndazi yuko ntegezwa gutaha akagira uwumbaza ati mbega akazi kagenze gute bimeze gute caye nkagira niganira ibibazo
agashobora kuba yomanura nibazo ko ubwo bwose n'uburyo bwerekana ko uno musore ari seriye mu kazi agiye kubakorera umugwi wa FC Barcelona byerekana yuko agiye mu mugwi wa FC Barcelona atifuza kunanirwa ariko nyuma yo kwashika yabonye ibindi yabonye adakoreshwa gatari gake n'umumenyereza Xavi nyuma ko Xavi rero yemeye kwaguma umva ko birangiye witwa Andre Curie asanzwe amuhagarariye yabwiye Deco ati ibyo mu diringa byose na Xavi muvuga ko Vitor Roque mugenda kumusora mu FC Barcelona gatizwa mu runaka ivyo twarabihaze Roque gasohoka aragurishwa c'est définitivement azogaruka mu FC Barcelona agarutse naho azogaruka yaronde ukundi nk'umukinyi atigeze guca kwa Barcelona mwibuke ko Roque afisa amasezerano kugeza 2031 mu FC Barcelona yaguzwe miliyoni 61 harimo na bonus miliyoni 30 ya transfer plus 31 bijya tugenda tuvuga amabonisi n'ibindi n'andi makloza agiye atandukanye yose hamwe yateranije ni miliyoni 61 Atletico Paranaense kikoreka yuko uno musore harimo amasore baje kwa Barcelona babishaka ariko kandi n'umu agent uyo uno Andre Curie yakoze cyane kugira ngo uno musore ahaze miliyoni 30 zitwa yuko zinjiye muri equipe ya Atletico Paranaense yego baradirinze na FC Barcelona gushikaho Andre Curie n'abarongozi ba Atletico Paranaense bemeranya ko Barcelona n'amafaranga izo yariha mu kiringo c'imyaka 3 amezi 6 miliyoni 5 amezi 6 miliyoni 5 kuvuga ngo Barcelona iri ya miliyoni 10 ku mwaka mu mahera yaguzwe witwa Vitor Roque izo zose ni procedure zagiye zirakogwa cyane cyane no mu agent ariko ubona FC Barcelona kugira ngo bikunde Roque aje mu FC Barcelona ariko no musi nimba hari umuntu wa mbere ari Desi nivyo FC Barcelona ikirakorera Vitor Roque nuno asanzwe amuhagarariye witwa Andre Curie nico gituma nawe ubwiwe nyuma yo kumva ivyatangajwe nino radio bita Ser Catalunya yariya mu gihugu ca Espagne mu gisagara ca Catalogne i Barcelona navuze ati Roque agasoka mu FC Barcelona nkuko mubivuga ko atizwa n'ibindi bigiye bitandukanye agasoka mu FC Barcelona ni definitive ntazogaruka aragurishwa araja muri equipe kugeza mu no mwanya rero biriko biravugwa ko ya migwi igeze ko imurondera agahitamo FC Barcelona nuno munsi bagarutse Manchester United kipe nka za Tottenham Hotspur nindi migwi itandukanye yifuza abasatirizi twarigeze kuba tugaruka cyane ku migwi mu Butaliyano biraboneka ko Juve izotakaza Vlahovic biraboneka ko Napoli ishobora gutakaza Victor Osimhen canke umusore bita Vic Kvaratskhelia kandi biraboneka ko uno munsi mu migwi yo mu Butaliyano biroroshe guprogressa gusumba muri Espagne kuko twabivuze kenshi hari ico Juve Inter Milan, AC Milan, Lazio Roma n'indi migwi yo gushikanako Valence itogushikanako Sevilla itogushikanako UD Armeri itogushikanako imigwi mito mu gihugu ca Espagne bihindagurika ku munsi uno munsi sinzi ko mubona umukinnyi ari muri Atletico Bilbao ni byari explose ari Nico Williams ari Inaki Williams mugabo ntangana n'umukinnyi ari kare explose kwa Atalanta Bergamo nka Demora Lukman Atalanta Bergamo no munsi tuvuza akarorero nimwe muri equipe yasoye abakinyi uno munsi turiko turabona bafise kazoza akarorero Rasmus Hojlund kwa Manchester United akarorero uno munsi Amadi Diallo nyene kwa Manchester United niwe nagira nzane mu Amadi Diallo nyene uno munsi AC Milan nimwe muri equipe yayo umwanya witwa Brahim Diaz yari yarabuze kwa Real Madrid bituma mugarukana bivuze ngo uno munsi kumukinyi yifuza progression uri nka Roque twabigarutse ko kenje avuga ati ivyo gutizwa vyovyo urumva ko na Andre Curie yavyanse arabya kigoro yagize kugira ngo umusore aje muri FC Barcelona no munsi akabageza bamutera kagere ariko kandi gutizwa mu migo muri Espagne canke kugugwa mu migo muri Espagne nibaza ko izo offre canke izo option zitari préféré kuri Andre Curie ndetse na Roque biraboneka ko Roque agasoka mu FC Barcelona araza kwerekeza swate mu Butaliyano mu Bwongereza cyangwa se no muri Ligue d'Etat za Bundesliga hose hari imigwi ikira murondera ikibazo gice kiza bona Landry ubujaje muri Barcelona twese turabuzi uko bigenda kose Barcelona yari mushaka kandi yari mukeneye umugabo witwa Vitor Roque ariko gushika muri kano kanya ndiko biraba twese turabibona mu majambo yatangaje umugabo witwa Xavi Hernandez mu Gifaransa yavuze ngo Roque n'est pas fiable muri equipe ya FC Barcelona umuntu agerageje kureba n'amajambo first arebaza ngo equipe ya FC Barcelona yubiri kitegura iki ariko muri ko dushikira ku cyo Barcelona baba bariko barategura ubwo gutakaza Roque hari ico batakaje muri equipe ya FC Barcelona uyu munsi equipe ya FC Barcelona nivyo
nkuko bamaze kugenda bongera amasezerano ya Xavi Hernandez bakaca bamuha navuga ngo ubwo burenganzira no kwitwa bwose bamusabye kumara yari afite donc bwo kugeza mu kwa gatandatu 2025 baca bamusaba kumara amasezerano yari afise baca bamuha uburenganzira novuga ngo bwaje konona ibintu muri FC Barcelona jewe ubwanje kubwanje ntaco nokora kugira ngo mpindure ibiba biriko biraba muri Espagne cyangwa mu bazungu hagiye hatandukanye muga nimba ari ikintu cambere kiriho nanka ni ivangura kuko uno munsi mvuze ivangura Vitor Roque ariko akorerwa ivangura ridafatiye ku rukoba wanashaka kuko na hari umwirabure muri Barcelona hari abirabure bariko barakoreshwa no munsi Lamine Yamal arirabura Jules Koundé arirabura kandi n'abatitirere indiscutable muri equipe Koundé wewe turabona yuko ni amfashusho wa Xavi Hernandez mugabo ndavuga ngo ariko arakorerwa ivangura novuga ngo rifatiye ku bihugu kuko uyu munsi abanya-Brazil ugenda urabe inyuma y'umugabo witwa Neymar Junior nta wundi munya-Brazil muri Barcelona harahira kandi si ukuvuga ngo baza ari babi kuko nimba wambwira ko Barcelona yananiwe no gutunga Marcom uno musari kare explosari muri Arabia Saudite yanibitse ku igikombe uno munsi mubara cha champion ya Saudi Arabia ariko na hari Hilal nimba barananiwe gutunga uyu musore Marcom de Oliveira suko vyanse ngo ni kubera Marcom yabaye mubi ahubwo vyanse kubera ko nani cha kabiri Torres afise cha Marcom bavuze cha kabiri ucumengo hariho comparaison nta comparaison iri hagati ya Marcom na Torres uno munsi ntushobora kumbwira ingene bazanye umusore ujya mwana wa Ronaldinho Joao Mendes bamuzana muri Academy ya Barcelona ugiye kuraba nivyo niturabona match ziwe nyinshi mugabo condition physique taille afise biramwemerera nimiburi buri kuzomubona umunsi umwe yakorewe icizere basagahabwa umwanya muri entraînement z'abantu bakuze akageragezwa kaduga vyanse bakamusubiza inyuma mugabo no munsi ntabiraba Vitor Roque muri equipe yiwe ya Atletico Paranaense equipe yari y'umunani umwana ibitsindo yari yarabimariyemo ari umwataka muri equipe ofete equipe irinze igera mu bibanza vy'umunani no kuvuga ngo umukinya azova muri equipe akigaragaza kugera yaho equipe naho yobiyo mu ico gihugu nyene murondera uwo mukinya bari mwiza Roque yarakoze Barcelona irabona iri kwija mu ngorane zo gusezerera umugabo yitwa Robert Lewandowski barabona yuko Lewandowski nta gihe kinini bamusigaranye tangura kwiyumvira umuramplasa wa Lewandowski azova hehe turafise Torres turafise Marc Guiu bose nta kintu na kimwe turiko turabona bodufasha batereza amaso muri equipe ya Atletico Paranaense barondera Vitor Roque ecerekana ko equipe yari ikereye kubaka projet ko twabivuze kenshi Landry equipe yatunze Suarez avuye muri equipe ya Liverpool ariko bujya Barcelona réussite bagize kuri Luis Suarez barifuza ko Suarez yaragakwiye kuba yaraje mu gweze Barcelona gifise nk'imyaka 20 ko rumwe mu basatirizi batanze byose bari bafise ariko imyaka kuko tunze Suarez ukamutunga entre y'imyaka 7 n'itanu ubuhombye nuruba ruhombo ka meme mugiye ubona ko uba waratunze Messi presque ubuzima bwe bwose kuko Suarez kuva kwa Ajax d'Amsterdam akava kwa Ajax akaza kwa Liverpool Suarez igihe cyose yamaze muri career ya football yari mwiza no kuvuga ngo ico gihe umwataka umukinyi nk'uyu muri rusange umukoresheje ukamukoresha imyaka mike n'uruhombo kuri equipe rero nibi biriko biba kuri Barcelona ku kijanye nande na Vitor Roque uyu munsi nimbora agiye ukarondera Vitor Roque ugenda urabe tubanza tukurikirana isaha muri Safi Business Company tumenyesha isaha amatugaruka tubananya ivya Vitor Roque muri equipe ya FC Barcelona kurikirana isaha duhabwa na Safi Business Company. Safi Bu iramenyesha isaha ni isaha imwe z'ijoro unyoye ji Safi usinzira neza.
onyoye jus sans fusinzira neza cyane birumvikana ko sans business company batumenyesheje isaha ni isaha imwe z'ijoro ku masaha y'Ibujumbura mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hariya ku mugwa mukuru wa politiki ni mu ntara ya Gitega nayo masange ni isaha imwe z'ijoro turacari n'ubundi muri sport zone turacari n'ubundi kuri PJ Classic FM mu kabare k'umunezero turacari kandi muri zone ya sport misi ya sport muri rusangi turacari ku mugabo witwa Vitor Roque muri equipe ya FC Barcelona. Nariko ndavuga rero ku bijanye na Vitor Roque. Barcelona ni imbere gizo initiative yo kurondera Vitor Roque. Yamurondeye imukuye muri Paranaense. Je no musi ndemeza yuko nta mwana w'umunya Brazil numwe. Umwana numwe w'umunya Brazil atishwe n'indero. Nta equipe nimwe yo ku mugabane w'Uburayi yonanira umwana avuye muri equipe muri championnat muri Brazil. Kubera ko no musi ugenda urabe akarorero ubururo bwinshi buboneka bwa hafi. Neymar Junior yaje avuye muri Santos ashika muri Barcelona abigitangaza abo mu numero 11 Barcelona itigaze gutunga. Vini Junior, Rodrigo Goes gendurabe abagiye batandukanye baciyeyo bavuye muri za Brazil. Ni babantu uza gusanga champion yiwabo na iraryoshe wanashaka bakina n'umupira novuga ngo uryoshe gusumba muri Brazil. Bo muri Spain. Nico gituma ushobora kubona umwana avuye muri Brazil agera hariho hose hasaba gukinisha inguvu hasaba technique hose akiyadapta. Rero no munsi nimba Barcelona bigeze ahantu navuga ngo itangura kwiyumvira ku karta Roque. Eske Roque bamuzanye mu zihe condition? Uyu munsi ko bazanye Roque navuga ngo bafise ambition yo gusubiriza kumumenyereza akorane na Robert Lewandowski kubyo Robert Lewandowski agisohoka bazoba bamaze kuronka navuga ngo uzomusubirira neza bitagoranye. Bari baronse Roque agishika muri Barcelona haririmbwa amazina haririmbwa ba El Tigrinho n'ibindi bavuga ko bagisuye kuronka umwataka mwiza bazotunga ibihe nibihe azobafasha mugabo ako kantu ko kuvangura ako kantu ko navuga ngo ko kudaha agaciro k'umuntu ashoboye ahubwo ngomba gushiramwe akamwana wa mama niko kantu kariko karakora kuri Xavi Hernandez. Wibuke match ya mbere Vitor Roque yakinye bariko bakina na Granada bariko bakina nande yinjiye ku munota wa 60 yari Deportivo Alaves yinjiye ku munota wa 60 kwa 63 yarashize mu igitsindo gwakurikiye nyene yinjiye agomboye akanamwinjiza mu gomboje uzorabe ibi bintu Pep Guardiola yabikoreye Riyad Mahrez akagushiramwe kugira gutega iminsi wewe bikundugwe hamaro nkagukura Chance Mahrez yagize nuko Pepe yabimutega ahamutege hose agasanga Mahrez ni mwiza. Ni birero byanabaye no kuri Roque warazanye umukinyi no mu numero 9 de formation ukamwinjiza nko mu numero 11 nko mu numero 7 mugabo aho mwinjije hose umwanya wose yinjiriye agashira mu igitsindo yakinye matches zibiri. Donc amaze gukina Xavi Hernandez ari kuri bande coach amaze kumenyereza matches zibiri bamaze kumukinisha inkino zibiri kandi izo nkino zibiri zose Roque yaratsinze. Ubwo kuri Alaves yaratsinze no gwakurikiranye nago nyene yaramwinjije après quelques minutes ashitse mu kibuga igitsindo. Ukaraba hari match nyinshi bakinye mu gikombe cy'umwami Lewandowski yaruhuriwe bakatakisha Marc Guiu niveau ya Marc Guiu ni ya Vitor Roque ni kimwe nabwira Azad nta comparaison iriho hagati ya Roque na Marc Guiu nta comparaison iriho. Mugabo namuzi kubera atari munya Espagne Xavi Hernandez atangwa kuvuga ngo muri plan za equipe mu mwaka uza sindiko ndabona mo Vitor Roque agomba gusohoka na Deco yaje bishimangirako no musore ncubona no musi urumva yuko twagiye turabivuga Deco na Xavi biraboneka ko bumvikanye peut-être ko bwitegeko y'umurongozi kandi ya Joan Laporta president wa Barcelona kuko geza muno mwanya hari uburenganzira Xavi atarafise mbere ko avuga ko aguma muri FC Barcelona mugabo hariyo condition ya Poge cyangwa se ico yasabye hari ibyo yasabye kugira ngo yemere kuguma Barcelona kuguma muri FC Barcelona mu byo yasabye harimo ko ahabwa uburenganzira mu bijye n'abakinyi basohoka nabinjira agatunga directeur sportif mugabo ari wa decide kubera yuko uno muzi Laporta byaramunaniye gufata ingingo yo gusora Deco cyangwa Xavi hagati bano n'abagabo bose bakiniye equipe n'abarejande ba equipe FC Barcelona turagomba kubatunga gutyo
twubake ekipe biri kumwe ariko kugeza muri umwenda ndabona bitazokunda tanke Xavi akiri kumwe n'uwitwa Deco ko twabivuze kenshi Deco biraboneka yuko yo kwinjiza abashatse ariko byose bizogaruka kuri Xavi kubera yuko Xavi niwe bazwi umusaruro wa ekipe buryo uzokumve mu migwi presque nka yose ni gako uzokumva ngo directeur sportif yasezerewe ni nuko ekipe ubona atari no muri mercato kumva ngo yazanye directeur sportif mushasha kwa Liverpool bazanye directeur sportif nyuma y'isohoka rya Klopp yiviriye kwa FC Banama no kwa Barcelona rero uno musugiye kuraba ino migwi yitwa ko ikomeye FC Barcelona, Real de Madrid, ino migwi za Manchester City nihe bakomereye mu bijanye n'inyubako cyane cyane bifatiye kwa directeur sportif nuko batunze aba directeur sportif bahuza n'abamenyereza kabiri nuko ataba directeur sportif batunze byose bikorwa n'umumenyereza cyangwa bigakogwa na president wa equipe kwa Florentino Perez waba Carlo Ancelotti urasaba Riken Florentino Perez avuga ati nicaye n'abasosiyose muri plan d'office Kane ntarimwo ku mpamvu izi nizi ati kandi ntibizokubuza kumumenyereza mwiza ukoresha abo tuzoba twaguhaye ariko no munsi Manchester City nabo no munsi Klopp arababwira nako Pep Guardiola twagira directeur sportif tutamugira ngene Josco Gvardiol ni waza mu kibanza kivuyemwo Emerick Laporte kandi atartitirere miliyoni zirenga ijana bakazitanga kandi akaza kano musa arazijistify tanto muri axe tanto Impamvu nimbutunze mu defenseur wa miliyoni ijana ashobora gutsindira double urukurakina muri English Premier League umudefenseur ashobora gutsindira igitsinda urukurakina quart de finale of Champions League contre Real de Madrid hari abasatirize nka Barenga Brotalande batazi ibyo barimo no musi ibyo bariko barabijustifya ariko kandi no kwa Real de Madrid no ngo badafise nka directeur sportif bimwe bempoza umugabo bita Carlo Ancelotti akamubwira ati rekana na Ken arakuze nivyoza muri style ya Benzema ariko nimba dukeneye projet tukaba dufise umwana muto twaguze nka Hendrick ukazana Kane hari uburyo Hendrick adaptation itazogenda neza canke hari uburyo uzosanga muri plan zacu zo kuzana nka Kylian Mbappe n'abandi bagiye batandukanye hari ivyapfuye kandi uno musi ugiye kuraba mu musaruro eske Ancelotti ni yaronse uburyo idebruya nubwo entre parenthèses tuba tubivuga ko ari umenyereza mwiza ariko yaronse uburyo bwo kwidebruya uno musi hamwe bamubwiye ati rekana na Kane tuzokina muri style iyi niyi canke turakuzaniye Joseru eske Joseru si wahitike Real de Madrid yo kuja muri demi finale nako muri finale ya Champions League abaguze Harry Kane simvuze ko Harry Kane yababereye flop umugabo hari ibyo yakoze ariko vyanse uko baja muri finale no ku mande zose muri equipe ya Barcelona nuko swat equipe yari Kane mumenyereza nubwo yobwira Deco ati nije ndi manager nivyo uzofacilita kugira ngo umukinyi ndondere aze ariko akagenda kwitegeko ryande kimumenyereza dufataka muri equipe ya Paris Saint-Germain Luis Enrique nakaro baka projet nshasha kandi kubganje nemeza ko ino projet ya Luis Enrique muri Paris Saint-Germain ni réussite urabona yuko equipe yasohoye Mbappe sans effet bimwe bahora babembereza Mbappe ongereza amasezerano gira gute meza yabwiye ati si décide de partir reka tumureka gende twubake equipe kandi tuzosinda kandi ndavye equipe itakaje Lionel Messi na Neymar Junior igeze muri demi finale gakugwamo na Borussia Dortmund nivyo ntawama igwe Borussia Dortmund ariko nimba barageze demi finale kubganje nakazi gakomeye kakozwe na Luis Enrique muri saison yo ya mbere mu gwa Paris Saint-Germain batakaje ya efe yo kumva ko batakaje abastari bagumanye Mbappe bizaniye Ousmane Dembele bafise ba Gonzalo Ramos na ba Bradley Barcola na ba Vitinha ariko Ramos Paris Saint-Germain bafise directeur sportif inde Luis Campos kandi Luis Campos yaraguze Lucas Berardo ariko arakoreshwa nande na Luis Enrique ariko yaraguze ba Gonzalo Ramos yaraguze ba Randal Colomani batariko barakoreshwa bisigura ngo twinje mu mwaka mushasha nko kwa Paris Saint-Germain aho Luis Campos atazirukanwa ariko hari abakinya zozana umugabo witwa Luis Enrique akambwira ati bano nimbora bazanye nta bagutumye canke nimbora bazanye nta bagutumye c'est moi ntigezwa ku décider uburyo bazokoreshwa ico gituma uno munsi ubona yarazanye Berardo biboneka ko nubwo Luis Campos atari kuba hari byari gushika kumbure uno mugabo witwa Luis Enrique bakamwereka ati ari umwana witwa Berardo ari ubona yoja muri plan zao kavuga ati ni sawa mugabo kandi nikibujije ko bari bamwereka Randal Colomani ati mu Faransa akina muri Eintracht Frankfurt akababwira ati nubwo bari Lionel Messi still akina nivyo ngene navyo nshaka kavuga ati nimba ari Gonzalo Ramos namwe muronka kuri make
ivyo nkina cyangwa ivyo niteze kubaka mu gwa Paris Saint-Germain ntibikunda cyane cyo muno munsi ubona ashobora kugira ati Jenzi rondera Kvicic Kvaratskhelia ntimunatanga no munsi abwiye Luis Campos ati ndondera umwana ameze neza nko muri Brazil cyangwa barashimana bagakoroka bavuga ati okay koroke twigeze kumisha muri plan zacu bikanga kigira kwa Barcelona bariko baramufata nabi tuzokoresha winga iriko Bradley Barcola na Ousmane Dembele bano barandari ko Roman tuwa transfer mu winga cyane tugure na Kvicic Kvaratskhelia ariko nimero 10 ni munzanire Roque kandi Roque azoca bamwiza muri equipe ya Paris Saint-Germain musi y'uburongozi bwande bwa Luis Enrique kubera yuko azoba yaje azanywe na directeur sportif ariko kwitegeko ryande cyane se ku busabe bwande bw'umumenyereza erega ikintu kimwe kiriko kirica FC Barcelone ni experience nto y'umugabo yitwa Xavi Hernandez koko no munsi nimba bugeze ahantu mu kazi kanaka udashobora gufata responsabilité uvuga ati umerita ni wakora kino kintu bica vyanonekara kuko uyu munsi ugende uribuka yari Copa America yari Coupe du Monde y'abatarenze imyaka 20 Brazil twara yatarenze imyaka 10 kapiteni wabari Andrés Santos wa Chelsea yari yabatarenze imyaka 10 ari kubona Bayern Couto je pense ni nyuma yaho ya Moedo Venta nivyo yari yaba Moedo Venta ya Bayern Couto nigiye Couto aciye avaya gaceza gusinyira equipe ya Manchester City oro ico gihe batwara yari mondial yari Copa America je pense bari bafise mediane irimo Andrés Santos ujya yaciye yavuye muri Brazil kwa Santos nyene asinyira kwa Chelsea batakisha Vitor Roque nagira ndakubwire ngo nta muntu nta muscout numwe wa equipe nimwe yo kwisi yaravye match Roque yakina muri Brazil atari kwipfutsa ko Roque yoje mu mugwi wabo mugabo ikintu ndiko ndavuga uno munsi nimba Xavi Hernandez adashobora kubona icishije muri Roque nk'umukinyi nimba adashobora kubona combien de fois Roque umuhaye umwanya yo uno munsi Roque ntiyigeze aronka amahigwe yo kuba titulaire muri Barcelone winga imwe iriko ya Lamine Yamal na Rafinha canke Rafinha na Felix kugera Lewandowski ahora baronka bameze neza yanabaye muri vya biye wavuga nka bimwe marezi yabamo kwa City nugufata Roque ukamugereka kuri Lewandowski agacakina nk'umuwinga Roque ukamuteka kuri Lewandowski bagacakira muri style abataka babiri ivyo bintu kwa Barcelona naho vyigeze biba Roque akina nk'umuwinga ariko awose yaratezwe mugaba reponda press ntivyamufata niburi minota 2 kugira ngo atsinde igitsinda acinjira umunota umwe n'amasegonda igitsindo kiraroye agaca aterekamo igitsinda umunota umwe n'amasegonda agaterekamo igitsinda kandi mwumva yuko ataha umwanya kubera yuko yaragakwiye kuwaba ahubwo yaha umwanya kugira ngo bamugeze ariko ibyo byose yekera bisirimonta no Landria bivuze neza no Landria nabivuze neza dusubije amaso inyuma tukaraba aba scout bagiye muri Brazil mu myaka 2 iheze nta muntu numwe ari kwiyumvira kuri Enrique atabanje kwiyumvira Vitor Roque neza cyane kandi wiyumviye Roque wabanza kumubona nk'umwe mu bakinyi umurindiriye inyuma y'umwaka umwe agaciro kiyo gashobora kuba kigwije kabiri kuno munsi miliyoni 30 plus 31 za bonus ngo uteranje amahera yose yaguzwe 61 million ano mahera Vinicius nawe yaguzwe Vinicius yaguzwe 45 ano mahera Rodrigo nawe yaguzwe ariko murabona impano bafise ano mahera nta mwana aheruka kuva muri Brazil yaguzwe amafaranga nganuko yashize ku mugabane wa Buraya abe flop uno munsi bako barondera witwa Estevao batazira Messinho ari muri Palmeiras ino equipe ya ba Hendrik ari kuri Cross Liberatoire ya miliyoni 60 est-ce que avec ino traitement yose biroshe ko Estevao ahitamwo hari umwana yitwa Claudio Echeverri akina equipe yakina River Plate yakina muri River Plate mu Peto mu Argentine yahisemo Manchester City za Barcelona zamurondeye hari umwana wo musari kwa River Plate bita Mastontono myaka 16 Mastontono bishobora kuba vyaranarangiye hagati yawe na Real Madrid yamaze kuba ahitsamwo equipe ya Real Madrid kandi Barcelona yaramurondeye nayo ino ni message iri kirakomera kuko nimba uno munsi abarundi nibo bayamaze ngo uwanka gakura abaga umutavu Barcelona bariko barabaga umutavu nimba uno munsi imigwi yo ku mugabane ya Buraya ivuga ati nubwo bari umwana wa Cesar tumukuye muri Brazil turazi uko ashika bagihanga ku mugabane wa Buraya ariko bakaba bariko baragirirwa ino
ino mauvais traitement mu FC Barcelona biragoye ko dusubira kubona umunyabrazil kuko wibuke ko n'uwitwa Rafinha hari muri equipe FC Barcelona twirengagiza ibyo kuvuga abakinyi buryo bafatwa muri rusange ariko dufate ka iri particulier ku banyabrazil uno munsi nta mumenyereza n'umwe kwifuza gusora Rafinha atari Xavi Hernandez nimba Rafinha yarabaye mwiza kubera ariko ubona umumenyereza mwiza nka Marcelo Bielsa mu Leeds United ikintu gihari nimba Rafinha no munsi muri Brazil yisanze kwa Dorival Junior akaba mwiza ikintu gihari areka kuba mwiza gute kwaza ikintu gihari ni kino uno munsi kwa Barcelona mu burongozi mu bijanye no kumenyereza harimo manque d'experience nukuri cyo kintu tumaze kukivuga kenshi ni iri kiratuma bino byose ni iri kiratuma bino byose kandi akubwire ati gute birago iki kintu twagarutse ku inshuro nyinshi nta kuntu na kumwe mbevuye muri Arasade Xavi Hernandez nta kuntu na kumwe uva muri Arasade uhejeje gukina nibi byabaye kuri Chelsea Fabregas banyumvira Landry ngo mbega oya nta waruzi none ekipe irihe uno musi wo kuba za Arasade nase ni woza basa Xavi kumenyereza avuye nive Arasade nive kumenyereza Barcelona reka nagwa karorero uno musi wo kubaza hano Marco Verratti akina cyangwa koza Andres Iniesta no kuri Facebook abariko batwumviriza mu comment mutarinze kurondera ninde tubwira umugwi ugezamo no mwanya umugabo bita Marco Verratti ari muri Qatar biragoye uca usanga uvuye muri Arasade wayikiniye sivyo inyuma yo kuyikinira ni equipe ntahiri mugabo wayikiniye uri inde Xavi Hernandez iryo zino urarifise bimwe bavuga ati kwikarata y'ama equipe Arasade ntayo ntayiriko wewe uri Xavi Hernandez warakinye muri Barcelona waratwaye Coupe du Monde waragize warabaye Xavi Hernandez impeccable mu mediateur ku isi ico ucucubahirwa urakinye muri Arasade uhejeje bacha bakubwira umumenyereza naho wavyize yaravyize afise lisansi none ni mufise lisansi yo kumenyereza Arasade yaravyize oya si yo kumenyereza Arasade Azade duce mukuri lisansi mwemera kumenyereza umugwi mukuru ya FIFA Azade duce mukuri iyo lisansi uno munsi akarorero Gary Jack ariko arayirondera nawe ariko arayica akina muri Leverkusen ariko umugoroba bakaja gukora formation oya ntaco tuvyemeranye arayifise amategeko arayibemerera yarayironze niwo kuronka impamya bushobozi ariko rero ayosigaye eske iyo mpamya bushobozi ufise amategeko amemerera ko umenyereza ariko rero yose iyo muri première division na diplome ushobora kuba ufise diplome ikwemerera gukarika amatara nk'akarorero ariko hakaba ari undi muntu atigeze avyiga ariko aya matara ayakanika gusumba ariko kandi dushaka turabivuga uko muri rusangi nimba ufise diplome ukubonye wese akabona diplome ufise abaza tushoboye iki neza cyane ahubwo no munsi Xavi lisansi afise n'umugwa arimwo nimba iyo lisansi imwemerera kumenyereza FC Barcelona mugana ariko aratanga ivyo twibaza ko iyo lisansi imwemerera kuba yotanga hariho ukuntu ariko ndabizana nuko waravuye muri Arasade sivyo nivo yawe yari yo kumenyereza iyo Arasade nyene yego Barcelona iragowe irazi yuko novuga ngo crise economique bafise ari noma bace baza kuvuga ati no ubu rero twebwe nta bushobozi dufise bwo kugura Carlo Ancelotti nta bushobozi dufise bwo kugura Pepe canke Klopp canke abagiye batandukanye nka Maxi Allegri ariko turafise Xavi Hernandez umwana wacu no kubuntu yo tumenyereza kuko nuwacu equipe niyiwe yaramureze yaramukujije baje bazimbira hehe muri Qatar bazane Xavi Hernandez bamukubite Barcelona ari ikombe yari yabyegeranije nta mukoreramo uno munsi nimba muhaye Barcelona uwo Xavi ikintu cyambere kica kiza mu mutwe avuga ati Barcelona yarankujije yankuye muri academy tugomba gukoza abana muri academy gusumba abo twaguze none no munsi wowe nsigurira gute uri umumenyereza wa Barcelona wewe bakaguha Vitor Roque bakaguha Marc Guiu bakaguha Ferran Torres bakakubwira ati tora umukinyi umwe muri bo azokoreshwa ugaca ukanagara ugahereza ikibanza umwana witwa Marc Guiu uyu munsi muri football moderne uzubura ibindi uri umwataka wo buri bindi nimibiri bukagira sans dobi ibayabaye muga perdo baraka bari sawa Guiu match bakinye mu gikombe c'umwami sinibuka equipe bariko barakina na Union Stars batsinzwe itsinda bitatu harimo igitsindo CSKA Sofia harimo igitsindo ca Barde na Kunde na Torres bakina na Union Stars ari bayitsinze 3-2 imatch Marc Guiu yari bakuyemo umwuka imatch Marc Guiu yakinye navuye nkuye ko amaboko ndavuga ati wewe
sindi imana nta nuko novuma umuntu jewe canke ngo ndamuhezagire kuko imana niyo ihezagira ariko ibyo wabonye ntibyakubonye ariko ivyo nabonye narashize mu mutwe nti wowe uzorinda uheza football utabaye mwataka ikibazo kiraha reka duhe n'abana akarorero kwereka yuko nubwo byo bitapfiriye kuri Xavi ariko ekipe yasamaye uno munsi biyumviriye Roque kubera yuko bafise Robert Lewandowski karasaza nabisiguye kenshi ekipe yaruka gutunga nde Luke de Jong Memphis Depay Kevin Prince Boateng Martin Braithwaite aka Chris Brown aho se ni ba nimero 9 ekipe yaruka gutunga baciye muri Barcelona bagiye guprofita izina rya Barcelona muga Barcelona taciye abaprofiseko uno munsi muri kariyeri ya Luke de Jong ni bari muri PSV Eindhoven akarabica bigacika harimo ko yaciye kwa Barcelona kandi avuga ati ndigihangange naraciyeyo Martin Braithwaite umunya Denmark tinaciye muri Barcelona Kevin Prince Boateng kariyeri yarabaye umukinyi mwiza muri za AC Milan muri equipe nationale ya Ghana avuga ati kintu nari nsigaje ko rwonyoza ibirenge muri FC Barcelona kandi opportunity yarayironse uno munsi ugiye kuraba ibyo byose byawe mu FC Barcelona byari kubicigo nyuma yaho equipe yaratunze umwana bita Ferran Jugla no musakina equipe ya Club Brugge mu Bubirigi yaraje ava muri academy yabo l'année passée ari mu bakinyi babaye beza muri UEFA Champions League bari kumwe na Club Brugge nibaza ko Club Brugge duheruka kubona nziza muri UEFA Champions League nino ya Ferran Jugla mu mwaka weze uno Ferran Jugla no musi mu nkino 70 afite ibitsindo 11 pass decisive 8 mu nkino yakiniye equipe bitande Club Brugge afise imyaka 25 ni saison ya gatatu asohotse mu FC Barcelona uyu ni ya generation ya Barona Darojo ni generation ya Baraujo generation za Bansubani Fati yasohowe muri equipe atakinu na kimwe yagirizwa yasohowe muri equipe ari umukinyi yitanga afise karite yo gukina yo gutsinda hari n'abakunzi bese Barcelona no munsi bashobora ko batamuzi izina ariko babaza ati hari umwana FC Barcelona yigeze gutunga mu myaka itateze ku nimero 9 yaravuye muri academy ageze ni Ferran Jugla hari potentiel yari muri Ferran Jugla yari gutuma niburi bavuga ati nivyo ntituze tube muri carence yo mwataka kuko nimba bararonse bavira ba Pedro Rodriguez baraba winga bakuriye muri academy yabo ukaronka Ferran Jugla nka nimero 9 weje gutakaza Suarez wazanye ba Memphis Depay n'abandi bagiye batandukanye vyanze kuri potentiel Jugla yari afise nta ni cya kabiri Marc Guiu afise nyuma yuko rero jewe nibaza ko ari kosa babonye ko bakoze mu FC Barcelona ko gusubira kurondera Ferran Jugla uno munsi Club Brugge niyo muguha niburi munsi ya miliyoni 335 kumusatiriza umwanya bawe ku explose ko ashobora kwivira muri Brugge nkuko nabandi basatirizi bavuyeyo ko mu Bubirigi naho nyene ni Ligue des Tarigira kabiri nyuma ya Ligue 1 ashobora kuva yakisanga muri Bundesliga ashobora kuva yakisanga mu Faransa ashobora kuva yakisanga mu Butaliyano muri equipe iteguye neza ta pressure iriko mu myaka ibiri A27 Ferran Jugla azwara umusatirizi ashobora ko yogugwa miliyoni 70-80 uwo rero kumugonda muno mwanya FC Barcelona nibazaho ko ariko sabakoze tuve kuri no dossier iki kintu mudupimira tugenda turabe iki kintu Barcelona Roque nasoka muri Barcelona koko Barcelona iraho iki kintu Barcelona biriko bipfira mu ntunganyo yaba ku burongozi buri hejuru ya Xavi no kuri Xavi ubwiwe Barcelona mu misi ya nyuma y'igenda rya Lionel Messi bararonse Lionel Messi mushasha bamupfusha ubusa umwana yitwa Yusuf Demir Yusuf Demir yari Lionel Messi atereye ari Demir ni yari umunya Autriche Denmark je pense muri biriya bihugunye Apfa yari umunya Autriche Yusuf Demir mupira yarazi akoze uranyibukije ni yari umwana wo kwanjanjwa ko na equipe nka FC Barcelona iri mu ngorane uratakaje Lionel Messi usigaye mu ngorane Griezmann waramuzanye vyaranse mugabo urabonye Demir ariko ava muri academy ameze neza shira ku isoko uragurishije ivyo byose biva muki mu ntunganyo mbi nta ni hahandi mwese uko mubanye murahumye nta uhihisha nta nukanura rimwe nukuvuga ngo kwa Barcelona muri gusa mwako gace muri mpumyi mwako gace nta vya bindi vyo kuvuga ngo mu gihugu c'impumyi ufise rimwe acarongora uwo wo kurongora ntawe kwa Barcelona bose baraho barahumirije rero no munsi nimbona yuko gufata risk ku mugabo yitwa Roque yo kugira bras de fer bakavuga ngo mutemeye ko tumutiza tumugurishe burundu
kuri Barcelona ni uruhombo ariko wamugera kubona ko ikintu gikenewe utakigifise uyu munsi Lewandowski bafise se Lewandowski yo gutunga Barcelona atagira umuramprasa wiwe ubwo nibo baba ariko baratakaza karanga mutima ndavuga kipe FC Barcelona kuko nimbura umunsi na Sofatora mutakaje Demir akaba yaragiye twavuze abantu batari bake bakuriye muri academy ya Ramasia uno munsi bakaba bariko barasoka muri buno byose ko turabona muri iyi equipe ya Barcelona ariko kandi nabo batoya Barcelona yo koresheje bari mu baroke uno munsi bariko baraza ariko nibahabwa umwanya tukabona uno munsi equipe prefer mugabo yitwa Robert Lewandowski imyaka 36 gusumba yitwa Vitor Roque kandi kubwo busabe nova mu kumenyereza aziriya nzu ndavuga umugabo yitwa Xavi Hernandez azuburya abana biri ya academy batunze Barcelona bakanegira Barcelona twese uno munsi dutinya kandi twubaha tuvuge ko uno munsi ariko baratakaza ico bita akaranga mutima ka equipe muri equipe ya FC Barcelona niba batakaje kano karanga mutima tudupimira turaza gusanga ari Barcelona no munsi eri ku rwego guhurira ku mukino Man City bakamugura birashoboka niyo bidashoboka Barcelona kabikira atakaza akaranga mutima kwabo yari kwitungira hambika baduza mu mukuru bagafasha equipe itarikira batunga ibasohora muri buno buryo niba umwanya muri equipe ikaba idashoboye kugwana na Madrid jange Manchester Man yuko mukinye akomeye ngo bamuhurire ko bamugwane ku soko digura nigurisha bamutahukana i Barcelona iragana he ku mugabo yitwa Xavi Hernandez aho honyene uci du pointer turabire kuki zinduru zose ziriko ziraza nyuma yuko Xavi vyemeje ko agiye kugwa muri equipe ya FC Barcelona first of all equipe irimo yitwara nabi kuva batangaje ko Xavi Hernandez agiye kugwa muri equipe ya FC Barcelona izinduru zose turiko tuzuma muri Barcelona yaritekanye avanye ko Xavi atangaza ko kubandaniriza muri equipe yande ya FC Barcelona ibi biriko biba muri buno buryo nyuma yuko atangaje ko agiye kugwa muri kiriya kibanzo cyo kumenyereza equipe ya Barcelona igisubizo kirabaye cyahe kwa equipe ya FC Barcelona ya firstly equipe irimo akajagari imba equipe ya Paris Saint-Germain bafashe umwanya akavuga ati c'est le moment d'arrêter tout tukubaka projet nshasha bakazana mumenyereza bino vyerekana equipe ifise president afise ijambo FC Barcelona firstly nangwe kubona ko inatunze umu president adakwiye kwitwa president wa equipe FC Barcelona peu importe ivyo yakoze kuko akajyo Laporta yaronse nta muntu n'umwoga yarigeze ko umurongozi naho ufata umu president umwe mu ba president y'imigwi yo ngaha mu Burundi kamwereka ati equipe itunze ibi equipe irikira jaha equipe decida yitunge soit réussisse cyangwa bikanga kuko no kwa Yohana Laporta nibyo biko biraba ndabira imigwi yitwa yuko yigeze kubamwo ibintu mwene ibizavi ariko araba mu mugwi FC Barcelona yarokowe no kuba bafise aba president batavugirwamo ahantu hose badafise president adashobora gufata ingingo cyangwa se umurongozi w'umugwi adashobora gufata ingingo vyarangiye equipe itemvye Manchester United famille Glazer n'abantu badashobora gufata ingingo badashobora kumenya igikenewe kuri kazoza ka equipe basinda bibazwa hageze abafana bama baza ukibuga n'amabanderole famille Glazer out